Ingingo ihagarika Evariste Manirambona mu mabanga y'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu kijejwe gutunganya umwimbo wa Nagesa mu mfunyafunyo yafashwe kuwa 27 gitugutu uyu mwaka n'umushikiranganje ajejwe uburimyi n'ubworozi. Mwikete giwe umushikiranganje Sanctus Niragira yamenyesheje ko imvo zatumye iyo ngingo ifatwa ari uko Evariste Manirambona umuyobozi mukuru wa Nagesa ataranguye nkuko bikwiriye amabanga ajejwe, ivyo ngo bikaba vyatumye ikigo yararongoye kiyahombere bitari bike. Ni mu gihe bivugwa ko hari n'imifuko itari mike y'ibigori yaboreye mu bubiko bw'ikigo Nagesa nkuko amafoto yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi avyerekana, ivyasize abatari bake ubwanwa bwapfutse umunwa. Mu ntango ikigo Nagesa cari cashinzwe muri Rusama 2018 congera gihabwa n'uburyo ciharije mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo bijanye no gutunganya neza umwimbu w'ivyimburwa bitari bike kugira ngo hashobore kuboneka ibigega vy'ibifungurwa mu gihugu. Leta y'u Burundi ikaba yafashe iyo ngingo isigura ko uwo mwimbu uzotuma ibibazo vy'inzara biva kwihindagurika ry'ibihe bisezererwa mu Burundi. Ico gihe ubushikiranganje bujejwe uburimyi n'ubworozi bwamenyesha ko ico kigo kije gufasha gutunganya neza umwimbu gutyo n'ibiciro vy'ibifungurwa bishobore kuguma ku rugero rumwe mu gihe umwimbu baye muke. Leta y'u Burundi ikaba yari yaranijeje kandi abarundi ko ico kigo kizotuma abadandaza batikika mu kiza ngo bagurire ibifungurwa barimyi ku mafaranga y'intica n'ikize kugira baje kubigurisha ku biciro vy'umurengera. Mu gihe rero ikigo Nagesa categerezwa kugurira ivyimburwa amakoperative y'abarimyi bagiheza gusarura kandi ku giciro ciza nayikongera kubigurisha ku giciro kitavuna ku banyagihugu, imyidogo yo yagumye ari myinshi mu barimyi n'abadandaza batari bake aho bavuga ko ibiciro bisa n'ibitigeze bihinduka.